kuko babonye manager ikosa afise uzogenda ushutinge wirigwa inzara na déplacement wirihire cyane rikirinjiza amahera kawaida ingorane twagiraniye na manager wacu ntikura amahera no kunyihakana ahubwo hajya yananyihakana kandi akazi kanje kaboneka ngo niyere kontra ya mbere ni kazi yangu n'umwumvikano twagiraniye kuko twari famille mimi sinaromba yana Jojo fans jari imyaka nakoze narakonze baraduhindutse ntibaduhembye urumva kuko kwanza imbere kujya gukora ibiganiro urumva nkerekana umubabaro nuko twabanje kugira ibiganiro muhira renyo amisa avuga ati jewe mukitaka mwende nani gasore ya Sony barafashe umwanya baragenda baramubwira amisi ibintu bya convocation bihagarike Nilam nyimba yagiye hajya kuvukora ikiganiro ni shavu so yaravuze nabi kubera ishavu OPG yatubwiye ni ko musanzwe mwari famille mwakinana genda mwicare mwumvikane ko yagututse musabana ibigongo Jojo wewe ashaka ngo kunguruza urubanza bibe birebire mugera ashaka mbaya acha iwe mbaya na situdai chetu sishobora gusubira mu ihuriro biteguye gute rero kugira wiyubake bwawe je kwanza kuyu mwanya tumaze kuba dufise kwanza na management yindi twamaze umuntu ava hamwe afise ahandi ushoboye gusohora ishavu ryo kwishuza utwawe kubera ko bakwitwariye baguhora ko wamututse none aho nyene uravuga ati nabandi baragushigikiye mbega wowe ni wewe nyene wo buheraniwe canke nabo bandi bose baraheraniwe abo bandi bose urazi mu Ihuriro TV mu bantu kawaida baza mu Ihuriro TV ni gasore hari drama hamwe na Nilam nanje abayitangwe niwe ari drama da komanda nawe nukurumva we yaciye avamo kare kuko mu bayizamu yarimwo bwa mbere urazi comedy zacu zose zakera komanda yarimwo urumva na Arvine baya sawa bajya baje vuba urumva mu Ihuriro ubu unya sindakubeshe mu Ihuriro twebwe ubu ntitukiri mu Ihuriro bose turabona ko nakazi k'Ihuriro kandi bose bavuyemo kuko babonye manager ikosa afise uzogenda ushutinge wirigwa inzara na déplacement wirihire cyane rikirinjiza amahera kawaida ingorane twagiraniye na manager wacu ntikura amahera ntikura gatoye Nilam nyene je kintu ushobora kuvuga mu bisanzwe iyo hawa akazi sana nongera mvunira nakagohe abanzi uragira ikintu bita kontra kugira uvuga ibintu hari vyanditse ngaho onye nubona yuko uzohava utsindwa bivanye niyo erere yo kuba mudafitaniye kontra arashobora kuvuga manager irevre ndamaze kumva amatasumira yuko wowe umaze kuronka waronka amahera make ariko utayaronka nkuko vyifuza ntubona yuko twobera ukurishuza uzabatugira ikibazo no kunyihakana ahubwo hajya yananyihakana kandi akazi kanje kaboneka ngo niyere kontra ya mbere ni kazi yangu n'umwumvikano twagiraniye kuko twari famille bamenye Nilam cyangwa Suzana gute kontra ya mbere ni biganiro ariko Nilam tukiri ngaho nyene muri vyashika kure bazo muri mwanditse aho ngene mwumvikanye biragaragaraho okay Nilam uravuga yuko ati kontra simbaka twandike avis de confiance irabaho bavuga ati ikintu gihari ni avis de confiance sivyo avis de confiance yiwanyu irabaye abantu barakubonye Nilam ko ashobora kumenya bakumenye kubera ihuriro bakumenye ko ukinana n'abagasore n'aba ari drama ukira muri ihuriro muri uno mwanya tutagiye kure ikintu nyamukuru wewe muri uno mwanya usaba n'icyahe je ikintu usaba mu uno mwanya urumva sikindi mimi sinaromba yana Jojo fans jari imyaka nakoze narakonze baraduhindutse ntibaduhembye urumva kuko kwanza imbere kujya gukora ibiganiro urumva nkerekana umubabaro nuko twabanje kugira ibiganiro muhira renyo amisa avuga ati jewe mukitaka mwende nanje rero umubabaro wanje ndawujana kuri TV bisigura yuko kugira ushobore kuja kuri TV mwatangiye kwanza kuyaga nk'umuryango arakwihakana avuga ati no uranyihakanye reka agenda bishikana imbere urumva nasa rero je umubabaro wanje wanjanye kuri TV urabona rero yuko Jojo wewe yaciye arumva bigira birebire ngo naramututse mugihe afatira yuko namututse nanje nzoca nkomeza nanje nishuza utwanje mbeho uremera ko wamututse by'ukuri sinamututse navugishije ukuri wemera ko wamututse navuze ukuri kwanje kuri kumubabaro wanje ku mutima n'ukuri uko ameze kiriya kiganiro numba mwakibonye yamututse gute canke naco wakurikiranye neza hariho nk'umuntu washaka kwagiriza ikosa umuntu ariko umuntu batagemera none nawe ko atemera ikosa agiwe yuko adahemba abakozi wabivuze kubera batagohenje amahera
ariko ikintu gihari ga Nilam je twararonka ama message bavuga ati nta kuntu mushobora kumvikana mwebwe nyene kugira ntibishike kure mwebwe mukicara ahantu mukabiganira nyene kugira mushobore gushika kuri resita mutiriwe muraje mu bintu nk'ivyo. OPG yatubwiye ni ko musanzwe mwari famille mwakinana genda mwicare mwumvikane ko yagututse musabana ibigongo Jojo wewe ashaka ngo kunguruza urubanza bibe birebire mugera ashaka mbaya acha iwe mbaya na situdai chetu. Muri uno mwanya donc Nilam avuga ati hamwe byoshika bakaza tukicara tukayaga je ndemera yuko ibintu byogenda neza araho nakosheje no wasabira imbabazi naho bashobora kuba barankoresheje bagasaba imbabazi tugasubira kandi tugahura tugakinana kandi kubisanzwe. Kandi ikindi kintu cyo novuga kuba jewe Jojo yanzanye ngaha nani gasore ya Soni barafashe umwanya baragenda baramubwira amisi ibintu bya convocation bihagarike Nilam nyimba yagiye hajya kuvukora ikiganiro ni shavu so yaravuze nabi kubera ishavu ibintu rebasi biherere ngaha bishiye hapa ariko natangaye convocation kandi bazanye kandi ibindi urumva hoho cewe n'ukuri bavuze twicare tuyage bihere mimi ntaacha juu na franga nimehebaga bihishe tu kila mtu afanye kazi zake kule na mwingine afanye kazi zake. Okay onyene ndafite kibazo nene nk'ubu muri cyase mugasabana imbabazi urashaka gusubira mu ihuriro? Oya sishobora gusubira mu ihuriro. Yiteguye gute rero kugira wiyubake bwawe? Je kwanza kuyu mwanya tumaze kuba dufise kwanza na management yindi umuntu ava hamwe afise ahandi urumva kiwe ndafise kandi kazi ngomba nangure gukora muzokabona muzobona izindi cano ngiye gukorerako tuzibona. Okay ndumva ko ari gikorwa cyiza mbega mu kibano bivanye n'amakuru yashikirijwe bavyakira gute? Mu kibano abagenzi ibiki amakuru yashikirijwe yuko nitavye ngaha uko bavuye mu ihuriro bw'ingorane zabaye barabishigikira none we gute woba kwama wisemba umuntu atabona anamdana mweye. Okay Nilam reka tugushimire kuri kano kanyu duhaye reka tugushimire tubananye twifuriza kubandanya urubanza rwawe neza ruhere neza mbere tukubifuza yuko mwosubira kandi mukungana ubucuti bwanyu ishavu n'ikintu mushobora kugitsinda eje mukabandanya ariko byiza twobasaba yuko nk'abantu tubashigikiye abafanzi biwanyu abajournaliste bashobora gukurikirana ibikorwa by'iwanyu twasaba yuko muri uno mwanya mu kwicara mukayaga nko peje yabivuze turakaje cyo kintu nyamukuru kiro kintu ubona aho cyo kwidukorera ko twakwicara tukayaga ko twakwicara tukayaga birumva timu yose tukicara tukayaga n'ibintu bisanzwe kuko ibiganiro ni ikintu cyambere kimeze neza mugabo urumva ingorane no hari yashavujwe n'igitutsi mugabo je amahera urumva bisigure ko je ntafite umubabaro rero igitutsi arico cyamubabaje gose. Okay merci beaucoup. Merci.